Hello guys, hello people, nizere ko mumeze neza kandi mukomeye. Ijwi ni Sanamu ni Judycaellegi, hama inyuma ya kamera hari abantu babiri, hari Gogo Gontra ari kumwe na Pontium from KZ Media. Nkuko mubizi kuri E+257 ni imwe mu televiziyo yamibazanira entertainment zitandukanye, tukabashikiriza ibitandukanye bivanye n'umushitsi canke umutumire tuba turi kumwe. Uno munsi tuza kuja mu gihande ca gospel music, aho turi kumwe n'umwe mu baririmbyi b'abarundi ariko aba hanze. Sinzi ko nano mitu mu diaspora ariko aravyivugira wenyene. Izina ryiwe ndarimenyereye nka Muco, ariko araza kutubwira byinshi bitandukanye kugira ngo mushobore kumenya ibigiye biratandukana ku buzima bwiwe bwa misi yose. Ntibibagire gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ubandanye ukurikirana ibiganiro byacu, hama comment, like na share byanyu, turabikeneye kuri kino kiganiro. Ariko muze kwandika ikintu cyose mwamwiyumvire canke ico mwabonye ko kitagenze neza muri kino kiganiro. Muco ni sawa? Ni sawa. Urakomeye? Yego ndakomeye. Umutipe ndamuzi kuva kera cyane, but is the first time tubonanye. Ndashaka kumenya Muco ninde? Muco ni umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana. Ku mazina yiwanje nitwa Niyongabo Jamari Muco, ariko kuri YouTube, Facebook, kuma social media atandukanye nkaba nitwa Jamari Muco. Murakoze. Jamari Muco, ryari watanguye umuziki, ryari wiyumvire ko ushobora kuririmba? Jewe natanguye kuririmba, novuga ko nabitanguye nkiri umwana, aho nagenda muri Sunday school, ariko kubigira umwuga nkaba natanguye mu 2015. Umaze gukora indirimbo zingana gute gushika muri kino gihe kuvuga itangura? Kuva ntanguye kuririmba ndamaze gukora indirimbo zishika kuri 35, ama audio 35, nkaba maze gukora na video zishika kuri 4. Turashaka kumenya ni kiye kintu cyo gituma gushika kuri no mwanya ufise audio 4, ufise video 4 muri audio 35. Muri make cyo no shobora kuvuga n'uburyo. Sinoshobora kubesha ati mpave mvuga nka babandi bamavuga ati bambaririra miliyoni jana. Oya, uburyo nibwo gatumye ntoshobora gukora video nyinshi, ariko navyifuza gukora nyinshi. Biravuga yuko abaririmbyi mutaba mu gihugu, mutabanga mu Burundi, uburyo atari ikibazo. Wowe utubwira gute uvuga uti ngo uburyo nibwo bwo bwatumye gushika kino gihe wowe utarakora video zirenze izo 4 muri zo audio 35? Urumva muri make abavuga yuko abantu bataba mu Burundi bafise uburyo bukwiye nababeshi, kuko nababa muri Amerika hariho bamayibo busanga barara mu ibarabara. Rero ntibisigura yuko kira muntu ari hanze ko ari umutunzi. Mbega umuziki wa gospel kuri wewe, uravye ukungene abantu benshi bawufata, ukungene wakigwa mu bantu, ukungene bigenda bimeze muri social, no social, ukungene abantu bawakira, ubona hari kihe kibazo canke? Kuko turabona ko bataduga gose mu gihe nabo nyene baririmba kandi baja muri studio mu kari amahera amwe n'abaririmba sekera. Muri make ico no vuga nuko abaririmba gospel ntibaduga cyane vyihuse, kuko bobo barindira yuko habibikorane bakabatumira, kuko bararaba gutegura amakonser, ugasanga konser itwara uburyo bwinshi cyane. Nyamara abantu nabo kaba ubabwiye ati kwinjira ni kuriha amafaranga, bagatangura kuvuga ati mu vy'Imana nta kuriha amafaranga, ukacu usanga hakutegura konser yo guhomba upfuma benshi tuca tubiheba. Turashaka kumenya niki gico camuzanye Muco mu Burundi? Jewe mu Burundi catumye nshika mu Burundi bwa mbere naje kuraba umuryango, ubugira kabiri hariho korabo nakoranye n'umuririmbyi w'Tanzania yitwa Aniseti Butati. Navuye Tanzania nakoze shooting video, flash disk yari irimwo iyo video kiratakara, bica bibonekana yuko kubera nje mu Burundi nokora shooting video nkamurungikira nawe akamarira. Kigira kabiri hariho indirimbo nakoranye na Nzeyimana MKOMBOZI yago indirimbo ya gospel. Rero naje kugira ngo ndamurondere turabe ko twoyikora shooting video. Uvuze ngo muri ivyo mwakoranye muri Tanzania, mwarakoze video shoot, hama muraheza indirimbo ntiwari bwayisohore, ariko yari muri flash disk iratakara. Esko wari yayikoze wewe ntayo yaragifise kugira ngo ushobore gusubiramo, kugira ngo atoyiguha nturinde gusubiramo gukora
nturide gusubiramo gukora iyindi video? Muri make audio yaramaze gusohoka iriko kuri YouTube imaze amezi makeya aho imaze kurabwa n'abantu barenga 9,000 ariko video nayo navuye ndayikoze mvuye Dar es Salaam nkoze video ari bamaze kumbwira yuko flash disk yatakaye yari iri mu project urumva yuko atakundi no bikora uwo mwanya wo gusubira Dar es Salaam noza ndabikora mu Burundi wacu kuko ni wacu hariho aba director babizi kandi babimenyeye. Atari mukombozi turazi ko hari abaririmbyi benshi bakora gospel music kandi babikora neza cyane mbega nta wundi muririmbyi uri kurimbira gukorana nawe muri kino gihe? Hariho umuririmbyi yitwa Prote nkurikiye batazira turakingiwe uwo muririmbyi bitumwe nuko abakunzi b'indirimbo zacu babidusavye yuko twokorana collab ubu ibintu biri muri program ni barindire vuba cyane turakora collab audio na video ni bayitege vuba cyane. Imbere ko turangiza ikiganiro cacu ni giki usaba abarongozi? Kuri ico kibazo sinashoboye gutahura neza kuko bashobora kuba ari abarongozi b'igihugu canke abarongozi ba ico nosaba abarongozi b'igihugu icambere nuko boshigikira media zose zo mu Burundi bataravye ati iyiramenyekana canke iyi ntimenyekana kandi bashigikire n'abaririmbyi abateguye amakonsere babashigikire bahashike bataravye ati uyu muririmbyi aramenyekana canke ntamenyekana. Sawa murakoze. Reka tugushimire cyane. Sawa murakoze cyane. Reka nshimire mwese muri ko murakurikirana E+257 mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu mukore subscribe kugira ngo muze muronke ibiganiro bitandukanye like comment na share zanyu turazikeneye kuri bino biganiro byacu na yanje ndavuze nti ciao.